Jewe nitwa Mbazimana Marie Chantal, umusigwa wa Nibigira Aloyse yagandaguwe mu gasekebuye mu nzu witwa Paul Buregeya, umudandaza kw'igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kabiri 2023, agandaguwe n'ababana muri iyo nzu. Uko ibintu vyagenze rero, uwo mushingantahe wanje yari yagandaguwe aho ubuzi yahora akora mu maproje atandukanye buhereye, yahavuye aza arakora akorera Paul Buregeya, yaramuha akazi gaheze agataha, kandi kubutse akamuhamagara bagakorana, akamuha akazi. Kandi umugore w'uwo Paul Buregeya ariwe Munezero Chantal yari asanzwe ari muvyara wa Nibigira Aloyse ariwe mushingantahe wanje. Rero niho mu nyuma bahavuye bavana bakoranye ibintu vyinshi, hama mu nyuma mu 2015 aca ahungira mu Bugande. Uwo Paul Buregeya atera umuryango wiwe wose uhungira mu Bugande. Mu nyuma bahavuye bagaruka bamaze imisi Bujumbura mu kwezi k'umunani mu 2023, niho yamuhamagara ngo amuha akandi kazi ko kudandaza amatelefone kuri Ideal mu gisagara ca Bujumbura. Amanuka gukora nk'uko bisanzwe aticura ko bazomunigura uko bari inshuti, aca akora ku kazi ataha kwa mukuru we ku Musaga. Niho haheze amezi 3 akoraho, yaca amusaba kwimukira ngo aje kubana n'abana biwe mu gasekebuye mu nzu yari ahejeje kugura y'ishantiye, yimura abana biwe babana mu Ngagara quartier neuf, mu nzu nziza y'amakaro bakota 800 ku kwezi. Inzu iriho 800 ku kwezi, murumva ko ari inzu nziza yisoneye. Baremera barayivamwo baja kuba mu kizu kibi kituzuye kitagira amatwarete, imbere ari bivu, ata n'imiryango iri ku miryango, ata n'imiryango iri ku vyumba vyo mu nzu, toilette iri hanze bigorana mu kuyishikamwo, ariko kuko bari bafise umugambi mubi kuri Nibigira Aloyse baremera kujayo. Aca ahinda n'umugabo wanje ko agira yihute kuhakora, nawe nyene ngo ahave yimukirayo, ave mu nzu apanze yo mu Ngagara. Umugabo aje nagwo arajayo, abanayo n'abana biwe bakuze 3 aribo Dusenge Stella, Niyongabo David, Nkengurutse Josue n'umunyezamu Ndayihimbaza Nestor. Umuhungu wabo yitwa Ndowarugira Egide, uwe nawe yarajeje gusumira ababa muri iyo nzu bose, hama agacaba n'umukozi yajeje kubiteka. Mu misi yo kumugandagura, Paul aca yihuta kugabanya ababa muri iyo nzu, yirukana umukozi ateka, akuraho n'umuhungu wabo w'umugore Ndowarugira Egide yajeje gusuma, asumira abari muri iyo nzu bose. Mu nzu haca hasigara Nibigira Aloyse gusa n'abana biwe, we n'umuzamu yahoze ari umusirikare w'igihugu. Ivyo gusuma aca bihereza Nibigira Aloyse, ni ukuvuga yadandaza akongera agasumira ababa muri iyo nzu, hagaca hateka umukobwa we witwa Dusenge Stella, kugira baronke ingene bazomusagiriza hageze. Baca batangura hatangura icuka cuko abasumira indya nke, umuceri ngo ari muke, kandi uwahora basumira imbere yaho batamwidodombera. Ikindi naco no shirako co gusigura ko havugwa amajambo menshi. Umugore wa Paul Buregeya be na Paul Buregeya nyene n'abiwe, aho bagandaguriye umucance wanje baravuze amajambo menshi ngo umuntu ngo bazanye ngo guha akazi ngo bamufashe, ngo yari umuntu yari yaramerewe nabi, ngo baca baranamwiga ko n'ingwara, baravuze ngo yaragwaye ibigwara vyinshi ngendanwa, ngo yaragwaye ngo n'intandara, baravuga ibintu vyinshi. Hama kandi ivyo bigwara bamwigitseko umuryango ntawuzi, ntavyuzi, nta ngwara tuzi. Umugabo wanje yaragwaye vy'igwara ngendanwa, umuryango wose nta bigwara ngendanwa wari umuziko, ngo yaragwaye n'intandara, ari binyoma. Ivyo Nibigira Aloyse yari umuntu yize, yari umuatruwa wa kera. Kuza kubakorera rero bari bamagiranire, kuko bamuhembera ivyo abiri yakuye, nta mfashanyo yaza kubaka, ahubwo niwe yabafasha kinini cane, kuko uwo Paul Buregeya n'umugore wiwe bari bagiriwe ubuntu batunga ata n'iyambere bize, yabakorera mu bintu vy'amafaranga,
ari umwizigirwa, yarabaye jena w'ibitaro vyabo mu Kanyosha imyaka itari mike, yarabakontorera ivy'amasitoke y'ibidandazwa n'ibindi nyene bijanye n'amafaranga, naho bigeze bakorera mu masafuriya nk'uko bagenda baramutyoza kuno musi kubera bamwishe. Hama rero ijoro rero rya 10 z'ukwezi kwa kabiri 2023, hari ku musi wa gatatu ushira wa kane, kuva isaha imwe gushika isaha 2 z'ijoro n'iminota twariko turavugana n'umushingantahe wanje, tuvugana yambwira yuko akomeye ameze neza. Mbere mu masaha 2:50 n'iyindi arambwira ko agira afungure hamaca agenda aryame. Mugabo 2:58 nza mbona message anyandikiye ngo kubera hajemo byo kugera rasiyo y'abana, aba bana baramenana umutwe uransengera. Nanje nti vyevyo vyose ko ari umuntu w'umunyamahoro, hinge ndamwandikiye ndamazi nyene ameze, none umeze ute none? Iyo Yesu mese ntiyayishuye. Vyumvikana ko intambara yari itanguye. Nje nibwira nti wa muntu w'umunyamahoro yitekereje, nibaza ko yaciye agenda kwiryamira, kandi sinicuye ko ashobora kuba intambara yuko bomwica. Mu gatondo rero kuwa gatanu isaha 4 zirenga ku minota mikenya ndi mw'ishure ndi ku kazi, sanzwe ndi umwigisha, niho nitaba fone y'umugore wa Paul Burege yambwira ngo Aloyize umugabo wawe abana barindiye ko avyuka ngo aje ku kazi, barahebura, bagiye kuraba basanga mu cumba afukamye ameze nk'uwusenga, bamuhamagaye ntiyitaba, none tugiye kuraba ivyo ari vyo. Nanje ntigenda mu ndabire, nimwasanga ari uje kwa muganga mumbwire nje kwigwariza umugabo wanje, ko sinicura ko bamwishe nayo nzi ko ari ukugwara gusa. Mugo haheze iminota mikenya umutima uranka, ntinge telefone kuri telefone y'umushingantahe wanje uri mu nza nyita bambwira ingene bimeze. Ubwo nyene telefone haca yitaba Paul Buregeya, aca mbwira amajambo ngo ewe Shantare, umugabo wawe Aloyize kabaye yapfuye. Uko niko yambikiye. Numva naca ngwa hasi ndarira ndakoma induru, barantora banyegeranya abo dukorana ku kazi, banjana ahantu kuryama mu gitanda barandabiraho barabye niko ndakoma induru. Muga agatima gahindukiye ntiyamara, none naho yapfuye gamana ikiziga canje ntinge telefone mbaze ivy'ikiziga canje nyene bigenda. Ubwo nyene telefone yaheze nk'isaha, Paul Burege yacambwira ngo tugeze ngo muri hôpital militaire. Je nibaza nti kumbure je kubabona ndi no kure mu mugamba, iyo yaciye ahamagara inshuti ziri Bujumbura kubera turazisangiye, hari abahungu abo, hariho bene wacu, hariho baramwanje bariyo, hariho n'izindi inshuti n'abagenzi bariyo kandi bashobora kumufasha ivy'ico kiziga. Nibaje ko we yaciye ahamagara, ariko rero aca tangura ibintu vy'amanyanga wewe, ntiyigeze ahamagara abajyango, aca akora ibintu bikurikira we nyene ari kumwe n'abana biwe bonyene. Ubwa mbere hoho ntiyandindiriye ngo nze kuraba ingene ikiziga canje kimeze, na cane cane ko bavuga ngo cari igitangaza ngo ko kumva umuntu apfa apfukamye ntahenuke. Ivyo vyasaba ko ahamagara n'abajejwe intwaro n'umutekano bakaraba ico gitangaza, mbe n'amaradiyo agakorana akaza kuraba umuntu apfa apfukamye ntahenuke uko babivuga. Hanyuma ubwa kabiri yaciye ahindura umwidondoro w'umugabo wanje, aja guhenda shefu wa quartier, ahenda abajeje intwaro ngo hapfuye se wiwe w'imyaka 80 yishwe n'ingwara nyinshi ngendanwa, ngo yaje kugwarira mu nzu yiwe, ngo none ngo arapfuye, ngo namutabaza attestation de décès à domicile, ngo yirukange muri morgue ntasange ububiko bwaheze. Kubw'impuhwe acamuha attestation de décès tinze kuzara ati baraja kuraba ikiziga. Nibaza umuntu abura umuntu mu nzu, nta muntu n'umwe yigeze abikira, haba ababanyi nta n'umwe yigeze aza kubona ikiziga, nta nduru yigeze akoma, ntabo kw'irembo ntiyabahamagaye, n'abantu bafyatura amatafari mu rugo iwe ntibigeze babona ikiziga. Hanyuma abajeje umutekano bari gutegerezwa kuza bagafata icegeranyo c'ingene umuntu yapfiriye muhira. Ivyo vyose ntavyo yigeze akora. Umuryango uri hafi hano mu gisagara ntawe yigeze ahamagara. Ivyo vyose birabaza umuryango, bacaciye kibakamaramaza rero, aho guhamagara umuryango umufashe gutwara ikiziga muri morgue ko banka ko babona ivyo bakoze. Ati hingeyo ndabereke, aca ahitana Aliyone yiwe n'abana biwe, baca bahiterura ikiziga bonyene bacicarika muri Aliyone.
inyuma mwibaze kwicarika ikiziga mu modoka umuntu yapfuye bamwicarika mu kirido kinuka cageseye baca bamwicarika mu modoka hama baca bagenda bamujana muri hopitali militaire bonyene bagenda barafata amafoto bafotora amaselfie umuhungu we witwa David yacitanye telefone y'umuhisi agenda afotora amaselfie sari kuri vora bafotora amaselfie bagenda binezereza kumbe bibwa ati atuvuye kwizosi nta ubizi gituma babigize nyimba atari yindi mihamuro bariko barakora mumbwire umuntu agenda yafotora ikiziga yicayitse mu modoka ataho vyakabonetse kwisi nzima umuntu atwara ikiziga cicaritse agaca agenda yinezeza agenda arafutagura ingenda yose aho rero mva ico kido naco bamutwayemo n'akamara amazi ntacetse n'ubutungane muri teje no kwa opeji barakibonye ikirido kinuka kimeze nabi hejuru acamfukisha agashuka hejuru konyene mugabo musa mucitse mu kirido cageseye hama rero akamamaza muri morgue baciye basiga bamukovye izo yambaye bamusiga uko Imana yamuremye uko yakavutse azingiye mu gashuka kamwe baca bamuseguza nyine nyakirido cabo kinuka kibi cane izo bamukovye rero ipantaro n'ishati baca bitwara muhiri wabo barabimesa barabigorora baca bisubiza mu cumba bamwiciyemwo iyo niyo twabisanze amatoza amaze gutangura niyo twasanze ziri ku meza bazishize mu cumba aryamamo hagati aho rero bamaze kumushikana muri morgue inkuru yaciye kwiragira yuko n'ibigabizi mugabo wanje yapfuye mushika we n'umuhungu wabo w'umuhisi niho bavyumva kandi bazabumva yuko ikiziga bagishikanye muri hopitali militaire baca barakwakwanya baca basanga yo Paul Burege yari hanze ariko ayogesha ikiziga mbere muri morgue ariko baracoza binjira ku nguvu ariko arabasagiza ngo ntibinjire ngo bahejeje ariko baca binjira ku nguvu basanga ariko baracoza baravye babona ari kinguma inkuru kwiragira mu muryango hamasha twitura opeji kumusaga amatohoza caratangura numva amatohoza atanguye ahera ku bantu babana mu nzu kuko iyo nzu yapfiriyemwe ariko amagiri yaje inyuma nta muntu yaciye imbere ngo aje kumwicira mu nzu bari ngaho mu iyo nzu induru ntivuga urumva nibo bamwinigiye nibo baca batangura kwa amatohoza umupeji wo kumusaga rero yabaye intwari yabaye intore kabisa dossier arayikora arayitaho mu bangutsi kuva 11 tariki 11 tariki 12 na 13 arakora iyo dossier amatohoza arakogwa abantu barafatwa bagizwe ubwo bwicanyi hanyuma tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ku muhingamo aca yirungika kwa procureur wa TGI Muha inyuma ya saa sita atwara abo bagizwe icaha no kuvuga abana ba Paul Buregeya Dusenge Esther Ndayihimbaze Nestor Nkengurutse Josue hanyuma n'umunyezamu Ndayihimbaze Nestor hamwe na Paul Buregeya nyine gufatana mu kiziga muri morgue ariko aracogesha n'imodoka yatwaye ikiziga bacicaritsemwo nayo nyene birangurura hariya muri TGI Muha aho dossier igereye muri TGI Muha iyo dossier igandagurwa ry'umuhisi wanje muri TGI Muha ivuye kwa opeji kumusaga haciye haba chambre de conseil kwigenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2023 abagira icaha cyo kugandagura umushinga ntaye wanje n'ibigaro yize bahejeje kumvirizwa sentare shingingo ko abo bose azobana bari mu mpimba kubera uburemere bw'icaha bababonyeko abo nabo rero bace begera ubutungane ninde ni Buregeya Paul niyo ngabo David Dusenge Esther Nkengurutse Josue na Ndayihimbaze Nestor abo baciye begera ubutungane bashirwa mu mpimba kugira ngo bazoburane batidegemvye iyo ngingo rero bacanguriza muri Cour d'appel bahabwa isango rya 25 z'ukwa 4 2023 iyo sango igeze rurunguruzwa ruja kuri 2 z'ukwa 5 hagati aho rero ramla 25 z'ukwa 4 iryo sango rwarasivye rucagungurizwa 2 z'ukwa 5 aho ni muri Cour d'appel niho namanuka nje kubana 2 z'ukwa 5 nsanga ngo procureur wa Muhabo 10 ya Ruberi ngo yaciye afata dossier mu minwe ngo ayisubiza inyuma
acarabare kuri tariki 70 z'ukwezi kwa kane 2023 aho nyanze ya ngingo ya sentare yari yafashwe ko bazoburana bari mu munyororo. Mwibaze umuntu ajeje guhagararira ubutungane agaca ariwe aho nyanga ingingo ya sentare nje kuburana nsanga dosiye yarayikuye muri kurodapere ayisubiza mu minwe iwe acarekuza abantu bagizwe ubwicanyi bava mu nyororo haho nyanzwe ingingo ya sentare. Niho zibize kwa gatanu yongeze ndatonda muri kurodapere bambwira ko atadosiye bafise urwo rubanza rutari mu ziburanishwa kubera ko procureur wa Muhabucuma Rubere yari yamaze kurekura abo bicanyi. Ivyo bimbana amayobera ndabura iyo nje niyomva nje ndatarataza ngenda kwa procureur general kurera kurodapere ndabimwiganira asa n'ubitahuye ko batoburana bidegemvya tindindira nzobaza icatumye basohoka. Niho nacanje kwitura procureur general wa Republika ndatinda ndabandanya ntururira no kuri nyakubahwa umushikiranganje w'ubutungane baraheza barumva amaborogo yanje abo bicanyi babona gusubizwa mu nyororo itariki 25 z'ukwa gatanu 2023 bamaze hafu kwezi kuzima bidegemvya mu buryo butari busiguritse na gato. 12 z'ukwa gatandatu 2023 Chambre de Conseil muri sentare y'igihugu ya Muha yongera gukorana ubugira kabiri nayo nyene kubera uburemere bw'icaha bagirizwa icifata ya ngingo nyene bari bafashe ubwa mbere ko batazigera bidegemvya mu kuburana ko bazoburana bari mu munyororo. Urubanza rero rw'icaha ruca ruburanwa kw'igenekerezo rya 28 z'ukwicenda 2023 muri sentare nkuru y'igihugu ya Muha ku nimero RPC 270 rero hirya no hino cishingiza ingingo zikurikira ko abagizwe icaha Burege ya Paul Ndayihimbaza Nestor Niyongabo David Dusenge Esther abagiriwe n'icaha co kugandagura n'ibigaro yize babiteguye none hanishije umunyoro w'impaga w'ubuzima bwabo bwose. Ubwa kabiri imodoka yari ifise plaque G8383A ijamunwe ya leta uko yakoreshejwe mu bwicanyi. Nkengutse Joziwe yeze ku caha co kugandagura n'ibigiraro yize. Hanyuma bacava ku muryango uronse miliyoni za 47 z'indishi y'akababaro harimwo amahera yakoresheje mu gufuba umuhisi yarameze imisi 21 muri morgue bena y'abashingwa manza nayo kwiyunguruza n'indishi y'akababaro nyezina. Umuryango twese turavuga uti ubwo n'ubutungane turataha amahoro. Bacabunguruza rero abo bicanyi bacabunguriza muri kurodapere ya Muha kuri nimero RPC ya 122 kwigenekezo rya 11 z'ukwa 12 2023 ndonka amakuru ku rubanza rubuca ruburanishwa 12 z'ukwa 12 mu ntahe y'icese ntabimenyesheje kandi atana hamwe vyatangajwe nca ndaburabira mu rugi. Abo bicanyi baje kubana basanga turahagararanye ruca rusubizwa inyuma ku yindi sango rya 29 z'ukwa 12 2023 iyo sanga igeze umushingwa manza wabo ati sindayisoma asaba ko rutoburanishwa kubera ngo atarose umwanya wo gusoma dosiye y'abagirizwe icaha gikomeye cyo kwica kuko bari bazanye umushingwa manza mushasha. Rucagungurizwa kuri 30 z'ukwezi kwa mbere 2024 aho naho nyene rurasiba kubera umushikiriza manza mukuru atari yarose ku gihe ibirego vyabunguruje. Rucagongera rurungurizwa kuri 6 z'ukwezi kwa gatatu 2024 aho abacamanza baciye bafata ingingo z'akamaramaza. Abacamanza ba kurodapere baca bagira ingingo z'akamaramaza. Izo ngingo nazo ni izihe? Ubwa mbere hoho bahinduye kamere k'icaha co kwica umuntu mu caha co gukubita no gukomeretsa umuntu agapfa. Navuze nti ubwa mbere bahinduye kamere k'icaha co kwica umuntu bahindura ngo ni icaha co gukubita umuntu no gukomeretsa hama umuntu agapfa. Bacavuga ati Ndayihimbaza Nestor Niyongabo David Dusenge Esther bagiwe n'icaha co gukubita no gukomeretsa n'ibigaro yiza agapfa none bahanishije umwe wese umunyoro w'impaga w'imyaka 5. Hanyuma Paul Buregeya
gaca bavuga ngo areze ku caha co gukubita no gukomeretsa. Nibigira Aloyize yagiriwe ahubwo n'icaha co kuzimanganya ivyemezo, na n'ubu rero Paul Buregeya yahanishijwe umunyororo w'umwaka umwe. Ubwa kane, Buregeya Paul, Ndayihimbaza Nestor, Niyongabo David na Dusenge Esther bategekwa gutanga amahera imiliyoni 6,396 n'amafaranga 800 gusa yakoresheje mu gufoba umuhisi. Ubwa gatanu, imodoka yegukiye leta yakoresheje mu bwicanyi isubijwe Paul Buregeya. Twebwe umuryango turabonye ko arakamaramaza aragahomerabunwa mu gihugu c'u Burundi. Ibwa mbere ho turavye ivyerekeye guhindura kamere k'icaha. Inyuma igituma mvuga nti ko aragamaramaza aragahomerabunwa nuko sentare nayo ishikirije ivyemezo bigaragaza ubwo bwicanyi, bikaba arivyo ifatirako ngo nico caha, birengagije ibiri muri rapport ya contre expertise yakozwe n'abaganga 3 babimogoreye, ikaba ivuga iti mu nkundire ndayivuge mu kinofonofo que l'examen physique de la tête aux pieds de Nibigira Aloyize retrouve premier point une effraction cutanée de 6 cm de grand axe au niveau temporofrontal gauche évoquant une notion de choc violent sur la tête. Bisigura iki mu Kirundi? Ko bamusanze k'umugaga wa 6 cm hagati y'amagufa yo mu mutwe abiri temporal na frontal. Ico ni ikimenyetso ntahinyuza ko mu kumwica bamumenye umutwe. Ubwa kabiri hariho ico bavuze bati deux petites ecchymoses de part et d'autre de 2/3 supérieur de la gorge, signe de contusion à ce niveau. Ni ukuvuga ahantu hirya no hino h'akamerampeke bashinze intoke zibiri rukumuna nkomba bukoko mu kumunigura. Ico kikaba ikimenyetso kidahinyuzwa c'uko yaniguwe. Hariho n'ibindi bagiye baravuga enfoncement de l'os zygomatique, igufa ryo kwitama baridoze riritera imbere, tutibagira ibikomere bigaragara ku mutwe, mw'izosi, ku maboko, ku maguru n'ahandi. Ivyo ni ivyemezo nyakuri ko yishwe bunyamaswa, ariko sivyo vyoca biba icaha. Igiteye agahinda nuko ivyo bikomere vyerekanywe mu kugaragaza ubwo bwicanyi. Sentare ya Cour d'appel ya Muha yavuze ngo si ubwicanyi ngo ahubwo no gukubita no gukomeretsa hanyuma umuntu agapfa. Turavye kandi muri dictionnaire médical ico bita hariho abagize signe de contusion. Contusion isigura iki mu majambo atomoye? C'est une lésion plus ou moins profonde produite par pression brutale ou choc sans déchirure de la peau. Canke bavuga kandi ko ari meurtrissure produite par un choc sans déchirure de la peau. Ingingo yafatiwe Dusenge Esther, Niyongabo David na Ndayihimbaza Nestor yoyo irateye agahinda ingene sentare yishimikije ingingo ya 125 yo mu gitabo c'amategeko mpanavyaha ivuga ngo igihe umuntu akubiswe canke akomerekejwe n'impaka apfuye ariko wakoze ivyo vyaha atashaka kumwica, uwo vyagiriye ahanishwa umunyororo uva ku myaka 5 gushika kuri 20 n'ihadabu ry'amafaranga 100,000. Kuri abo Dusenge Esther, Ndayihimbaza Nestor na Niyongabo David ngo abo bagiriwe n'icaha co gukubita umuntu hama agapfa ngo ntibashaka kumwica. Biratangaje, biranteye n'agahinda kumva abacamanza bayifashe uko ikanavyemanga, mu gihe ubwabo atanumwe yigeze yemera icaha co kuba yarishe Nibigira Aloyize ngo heze nabisabire ikigongwe. Imbere ya sentare bose nuno musi bivugira amajambo yo gucokora ababuze, bavuga bati umuntu yapfuye afukamye ariko arasenga acitse umutwe nk'abayisilamu. None ivyo sentare ya Cour d'appel yabikuye hehe mu kubifata uko? Tukibaza n'igituma bashimye gushingira ku myaka 5 ntibashingire kuri 20, na cane cane kabo bicanyi batigeze borohereza sentare mu kuyibwiza ukuri ivyabaye. Hama tugiye kuri Paul Buregeya nawe. Paul Buregeya nawe bavuze ngo
ntiyagiwe n'icaha cyo gukubita no gukomeretsa n'ibigaro yize, ngo ahubwo yagiriwe n'icaha cyo kuzimanganya ivyemezo. Ariko rero biravye Paul Buregeya ntabwo ari kure na gato y'ubwo bwicanyi, niwe yabiteguye yongera abishira no mu ngiro. Ubwa mbere ho ikivyerekana ca mbere nuko yakuye n'ibigaro yize aho yasanzwe aba akamujana kuba mu nzu y'ishantiye. Ubwa kabiri kugabanya baba muri iyo nzu mu minsi yari yegereje ko agandagura n'ibigaro yize, hanyuma agaca hitana igikorwa cari kijejwe gukora uwundi co gusumira baba muri iyo nzu, akimugereka ko kugira ngo bazonke ndamuvano ingene bamwidogera ngo indya n'inkenya, hamabona ingene bamwegera ko hajya gusimbira ku muntu ataco muri ko murapfa ni ikintu kigoye. Ubwa gatatu hari inyifato yerekanye baheje kumugandagura iboneka neza, igaragaza neza ko uwo Paul Buregeya atari kure y'ubwicanyi bw'umushingantahe wanje n'ibigaro yize. Ubwa mbere ho yaciye atangura guhenda abajejwe intwaro. Mu bisanzwe umuntu abuze umuntu mu nzu ho hatari nagwiwe abanza gukoma induru, abantu bakaza kuraba iyo nduru, bakaza kuraba urwo rupfu rw'uwo muntu kugira ngo bazomusurire, bazovuga ati nukuri yapfuye ameze uku nuku nuku. Ibazeho yaciye afata aja guhenda abajejwe intwaro, kandi abanje no guhenda jewe bampenze ngo arafukamye ngo yanse kuvuga, ariko umuntu bararanye bamwishe ijoro ryose kuva 2:58 ndamwandikiye nti umeze ute ntanyishure, niho twibaza ko baramwishe, bararana ikiziga bakigira uko bagomba. Hanyuma ubwanje bukeye kuwa gatanu sayine barampenda ngo aragwaye kandi bafise ikiziga imbere yabo. Hama bacahenda bajejwe intwaro, ntango bacagenda guhenda chef wa quartier ngo afise se w'imyaka 80, acahindura umwidondoro. Bwa kabiri acahindura umwidondoro wa n'ibigaro yize, avuga ko ari se w'imyaka 80 yaje kugwarira mu nzu iwe, none ko yishwe n'ibigwara vyinshi ngendanwa, namutabaza attestation de décès à domicile amutware muri morgue. Hama bwa gatatu ibaze kubura umuntu mu nzu ntabimenyeshe abajejwe intwaro, ntabimenyesha ababanyi, ntahamagara abajejwe intwaro n'umutekano ngo bagire icegeranyo c'ingene umuntu yapfiriye muhira bagire PV. Hanyuma ubwa kane kwikorera ikiziga atendeye umuryango atanumwe ahamagaye. Ubwa gatanu kugitwara cicaritse ataho vyakabonetse, agahitana imodoka ye bakicarika ikiziga mu kirido, ntamutwarana iteka. Yarumva yaranezerewe wo hitana ikiziga ukagenda ucicaritse, ntaho ndanabibona, sinzi ko umuntu nakabibona. Hama ubwa gatandatu kumwogesha muri morgue atamuryango wabimutumye, kogesha ikiziga c'umuntu gifise umugore n'abana, afise umuryango mu gisagara, akamwogesha wenyene atamuntu numwe ahamagaye. Hama ubwindwi yasize amukovye amusiga tana kimwe yambaye, ukimana yamuremye yamusize uko nyene, acazingira mu ishuka imwe amuseguza ikirido c'ubugesera kinuka kibi yagiye amutekeyemo yicayemo. Hama bw'umunani nagahomera bunwa acategura itangazo mu kibanza c'umuryango, ashinga n'umunsi wo kumufoba, ashinga n'ikibanza ko bazomudugana ruguru atamuryango abajije. Ubwa nyuma hariho ikintu yakoze cukumesura impuzu yamukovye, arazigorora aca asubiza izo mpuzu mu cumba aho yahora aba. Twazisanzeho turi kumwe na OPG bagiye gutohoza aho muhisi yapfiriye. Ivyo vyose vyerekana ko ubwo bubisha bwiwe bwa Paul Buregeya burengeye kure kuvyo abacamanza bavuze ngo yagira icaha co kuzimanganya ivyemezo. Hanyuma rero ikindi bakoze cagahomera bunwa, tugiye kuvyerekeye indishi rero bavuga yuko ngo baduha amafaranga gusa twakoresheje mu gufoba. Urumva sentare ya Kodapere baciye bampa ayo nakoresheje mu gufoba gusa, no kuvuga amafaranga ya $6 hafi indwi, ngo ivyerekeye amahera y'indishi y'akabarongo n'abashingwamanza n'ibindi vyose n'ingendo zose nirwa ndakora, bandika ijambo ribabaze ry'agatera ntimba ngo umuryango urabihebujweko. Mu nyumvira abantu baje gutunganiriza abantu ngo indishi y'akabarongo ndayihebujweko.
rero akandi kamaramaza imodoka yakoresheje muri ubwo bwicanyi batwaye ikiziga bacicaritsemwo bacavanga iyo modoka yo rero ngo no gusubizwa nyeneyo ariwe Paul Buregeya. Hanyuma rero muri ivyo vyose vyakozwe twababaye cane muri kurudapere kuko tugeze kuburana twebwe twasanze mu makopi do jugement hari ibintu bibabaje cane kuko ivyo twaburanye twebwe ntibavyitayeho. Hari ivyo twaburanye batigeze bandika, hari ivyo bashingwa amanza bacu bavuze batigeze bandika, nikivyerekana nuko harimwo izina ry'umushingwamanza wanje umwe wewe n'izina ryiwe ntaririmwo, ntaryo bigeze bandika muri kopi do jugement. Ikibazo cyo nivyo yaburanye. Hanyuma ikintu babonye gusa ko gikwiye kuzura muri kopi do jugement ni ibintu vyashikirijwe n'umushingwamanza wabo yitwa Segatwa Fabiano. Mu muryango turababaye cane cane kuko Segatwa Fabiano ahubwo yarakwiye umuntu yomwitwarira, nukuri yaratyoje ikintu bita ubuganga, yaravuze ibintu gushika naho tunga gukora amosozi. Yasiguye avuga ngo Paul Buregeya ngo yakoresheje ngo ingingo kivyeyi ngo yo gutwara ngo n'ibigaro yizi ngo muri morgue. Ingingo kivyeyi no gushitwara ico kiziga ucicetse mu modoka. Bantu mu nyumva mu biyo ngingo kivyeyi umuntu yitwa ngo numavoka Segatwa Fabiano ashaka kuvuga ngo bakoresheje ingingo kivyeyi yo gutwara ikiziga bacicaritse mu modoka. Acavuga ikintu co gutobekeranya akometsa inguma z'ababuze, ngo ibiguma biri ku mutwe nivyo byose biri ku mubiri wiwe ngo birazi yuko muri morgue ngo umuntu ngo yakongataye ngo bamugoroza inyundo, ngo rero ngo ibiguma afise ngo n'inyundo bamudodaguye ngo ariko baragora ikiziga ngo na cane cane yuko cagiye cicaye. Mwumve namwe kubona ibiguma mwabonye ku mutwe mwarabibonye mwese, kubona zirya ngoma ziri mu mutwe mwizosi abaganga baravuze ko bamuniguye. Segatwa Fabiana kubahuka ngo n'inyundo bamudodaguye bariko baramugorora ngo kubera ikiziga bagitwaye bacicaritse mu modoka. Sinzi rero ko inyundo mu kugorora umuntu bahera mu mutwe. Nivyo ndiko ndasaba ubutungane ngo bundondere nubwo butanyumva. Nico gituma rero umuryango turababaye cane. Hama jewe hariho ico nsaba kweri. Ico nsaba ababicanyi ntibodigadirwa n'ubutungane ahubwo bohanwa hisunzwe ingingo yerekeye abagandaguye bunyamaswa kiremwa muntu. Ngasaba ko hoba ko boha umuryango waguye mu kajembegete, kubera igandagurwa rya Serugo. Indishyi y'akababaro y'ukuri atayo guhuma amaso, ni ukuvuga igizwe n'ibintu bitatu: amahera yakoresheje mu gufoba uwacu, amahera y'indishyi y'akababaro, n'amahera y'ivyononekaye. Ivyo vyose uburyo nkoresha mu kugenda ngaruka nja kuburana, na cane cane ko aho urubanza rwadindijwe kumara umwaka ndi mw'ibarabara rurenga, hononekaye ibintu vyinshi, nkoresha uburyo bwinshi mu kwiyunguruza, kandi intuntu iguma itera yongerekana mu muryango n'abana mu basigwa bose n'umubabaro. Hama indishyi y'akababaro nyezina yo gukanda umuryango wiciwe Serugo irakwiye. Hama nk'umusigwa w'umuhisi n'ibigiraro yize aserukira umuryango wabuze, turababaye mu muryango kugira ngo umuntu yicwe itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2023 gushika uno munsi nibwa mw'ibarabara kubwo urubanza rwagiye ruradindizwa rurangwamwo utunenge twinshi bikanga ko ntunganirizwa ngo ntahendera abana. Umwaka wose ndi mw'ibarabara n'akamaramaza. Igandagurwa ryarabaye ku buryo bugaragara, n'abamugandaguye baramenyekanye, na contre expertise y'abaganga batatu babimugoreye yaravyerekanye ko yagandaguwe, na expertise médicale yasabwe n'umuryango naho nyene vyabonetse ko yagandaguwe. None rero twebwe umuryango nukuri umuryango wabuze turababaye cane kuko turavye ingene abajeje ubutungane harimwo abadigadiga abagiriwe n'icaha co kutugandagurira kirumara mu muryango. Imitima yacu irahagaze yuzuye intimba
n'umubabaro. None rero ndateye akamo nyakubahwa umushikiranganji w'ubutungane, ndateye akamo umupfasoni n'umukuru w'igihugu, ndateye akamo na nyine icubahiro Sebarundi umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi. Amara n'umubabaro maranye umwaka mw'ibarabara nibashikire ntunganirizwe, yego murakoze.